iradiyo BBC yahagaritswe burundu kuzosubira kuvugira mu Burundi, nayo iradiyo Ijwi rya Amerika ngo izobandanya kuguma yugaye gushika igihe kitamenyeshejwe. Ivyo rero bikavugwa n'umukuru w'urwego CNC rujejwe kugenzura ingene ibinyamakuru bikora, umushingantahe Nestor Bankumukunzi. Hari kuri wa gatanu igenekerezo rya 29 Ntwarante umwaka wa 2019. Reka tumwumvirize. Mu nama yayo isanzwe inama ihurikiyemwo abantu bakurikiranira hagufi ingene umwuga wo kumenyesha amakuru ukorwa ngaha mu Burundi, bafashe ingingo ijanye n'amaradiyo abiri, iradiyo y'Ijwi rya Amerika n'iradiyo ikora mu Bwongereza BBC. Iradiyo y'Ijwi rya Amerika niyo twita VOA. Musanzwe muzi yuko mu minsi iheze izo radiyo uko ari zibiri zafatiwe ibihano bijanye n'amakosa bakoze, maze ayo maradiyo arahagarikwa amezi 6. Mu nyuma urwego rwagumye rwihweza ingene ayo maradiyo yigenza kugira ngo ashobore gufata ingingo ibereye. Iradiyo Ijwi rya Amerika VOA uko bayita yabandanije itanga ibiganiro biciye, yabandanije ikoresha umumenyeshamakuru akurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi, hakaba mbere hari n'urwandiko rusabwa ko yohagarikwa, mugabo yagumye akorera iyo radiyo. Vyongeye twasanze iyo radiyo itigeze yemera gusinya amasezerano n'urwego CNC kugira ngo ikore yisunga amategeko agenga ibindi binyamakuru bikorera ngaha mu Burundi. Kubw'ivyo rero urwego CNC rwafashe ingingo yo kugumizaho ibihano bijanye no guhagarika ibiganiro vy'iyo radiyo gushikaho hazofatwa iyindi ngingo bivuye ku biganiro n'ingene iyo radiyo izokwigenza mu minsi iri imbere. Iyindi radiyo yafatiwe ingingo ni BBC. BBC rero nayo nyene yari yafatiwe igihano cyo guhagarikwa amezi 6 bivuye ku makosha yakoze, ariko rero mu gihe hariko harihwezwa ingene hofatwa ingingo yuko iyo radiyo yosubira kugururirwa, iyo radiyo nyene yaciye ikora ikiganiro kirimwo ibinyoma vyagiriza igihugu c'u Burundi, ibintu vuga mbere by'agacamutwe. Bikaboneka yuko rero ico kiganiro cakozwe mu ntumbero yo gucafuza izina ry'u Burundi. Biboneka yuko kandi ico kiganiro kirimwo amakosa ajanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru mu gutanga inkuru z'ibinyoma. Kubw'ivyo rero abagize urwego rukurikirana ibinyamakuru ngaha mu Burundi wihweje ivyo vyose rwaciye rufata ingingo yo guhagarika burundu amasezerano ari hagati y'iradiyo BBC hamwe n'u Burundi. Niyo ngingo yafashwe kabigiye mu ngiro rero guhera uno munsi igenekerezo rya 29 Ntwarante umwaka wa 2019. Murakoze.